kirikerekana ruvuga ngo ibihe vyiza turahera witwa Robert Lewandowski inyuma kuba wanashaka garuka inyuma y'imvune ku munsi w'ejo nuvuga ngo yatsinze hat-trick vyanagaragaye ko wanashaka kugeza muri kino gihe itsinda uvuga ngo Robert Lewandowski karekeza aronka itsinda uvuga ngo itarike ko rugeza muri kano kanya mu nkino munani yarose witwa Robert Lewandowski yamaze gukwiza ibitsindisha kuri 9 mu nkino sha kuri 8 karonka kibanza ngiye kuba niyumvira mvuga ngo mugiye kandi umwana muto yitwa Lamine Yamal nawe ku munsi w'ejo yereka kwiza ibitsindisha ndo bishika kuri 6 hamwe na assist zishika kuri zingahe kuri 8 witwa Rashford nawe nyene numukino uvuga ngo nawe yatanze passes zive ku munsi nuvuga ngo wejo nabonye attaque nuvuga ngo imeze neza igizwe witwa Robert Lewandowski Lamine Yamal n'uwitwa Rashford ariko ndakeneye bwana Houston dutangwe kino kintu kivuga ngo witwa Robert Lewandowski nabonye avuga amajambo wanashaka atari make no gutsinda igitsina uvuga ngo gutsinda hat-trick ku munsi w'ejo witwa Robert Lewandowski yaciye kwizana uvuga ngo hat-trick yiwe muri kariyeri yiwe igira 31 kugeza muri kano kanya uno munsi Robert Lewandowski yavuze amajambo akomeye aravuga ngo ati ndanezerewe cyane no kuba ntangwe kuba nkora akazi nkaka gutsinda igitsina uvuga ngo hat-trick kuno munsi muri ino equipe se Basati ni ikintu kidasanzwe kugeza muri kano kanya acavuga ati ndasezeraniye abakunzi uvuga ngo equipe se Barcelona kongiye kuba niko ndatsindira equipe ubwo bwana Houston ko twanye witwa Robert Lewandowski ku munsi w'ejo yerekanye performance nziza hakwije ibitsindo uvuga ngo bitari bike kuno munsi novuga ngo ibitsindo shika kuri mu nkino 8 atsinze imwe ibitsindo shika kuri 9 twanye witwa Torres nawe nyene ku munsi w'ejo novuga ngo ata kuba yinjira bigaragara ko akazi kamaze kuba kagira iki kamaze ko karahera tuvuge ko witwa Robert Lewandowski bwana Houston yoba yagarutse na cyagi ko turavuga ko Robert Lewandowski ashobora kongereza amasezerano muri equipe yitwa FC Barcelona dushobora kuza kumubona amwe akora ibintu vuba bidasanzwe tukabona Robert Lewandowski akasumbira itsindo ko twabuze kuramya itsindo ku munsi w'ejo itsindo cyo ku mutwe kwipasi witwa Rashford atsinda penalty nivyo yakoreshejwe n'uwitwa Firmino Lopez ariko turana ko mukino uvuga ngo witwa Robert Lewandowski nawe nyene akiri wa mukino uvuga ngo utsinda ibitsindo vyishi ino attack yitwa Robert Lewandowski tuvuye ko yagarutse ubifatanya wanashaka ngo maturete fatanya n'uwitwa Rashford ukafatanya kandi witwa nde Lamine Yamal minodiyo nako ino trio novuye y'abantu bango kuri batatu Lamine Yamal Robert Lewandowski Rashford ubwo ntiweje gutangaza uvuga dasanzwe nabonye muri vestiaire abakunzi abakinyi ba KPS Barcelona nahaye ifoto hariya Enoke bariko barishimira bari muri vestiaire avuga ati Robert Lewandowski yagarutse yasinze hat-trick undugire kwitwa Robert Lewandowski Houston ibitsindo 9 mu nkino 8 Lamine Yamal nawe akakora akazi kadasanzwe muri equipe ya Barcelona ariko bandugire kwitwa Robert Lewandowski nawe nyene twabonye ko kugeza muri kano kanya tuvuga ngo twako turamuhamba tuvuga tuye yashaje ibinabiriya mugabo no munsi witwa Robert Lewandowski nawe no munsi nawe yagatse kuri akazi kadasanzwe atsinda hat-trick imugeza 31 muri kariyeri yiwe Lewandowski ngarutse kuri Robert Lewandowski no mukinyi wa FC Barcelona w'imyaka 37 numwe mu bakinyi no museka aravugwa ngo cyane ko ashobora gusohoka uno mugwa FC Barcelona mu mpera za sezo kubera yuko mu misi yahera byagaragara neza na neza yuko performance ye isa niyagabanutse cyane ku rwego rwo hejuru ariko kandi uno nyene Lewandowski muri no sezo mu kino 12 muri toute competition confondi iminota amajana 569 amaze kubatsindamo bisindo bigira kuri 7 ku myaka 37 gusa amaze kwiza hari yego Lewandowski no kongera ko ni mu full striker ari mu FC Barcelona kandi burya Lewandowski nubwo tuvamwe tukamutira amakosa burya Lewandowski n'umwiza nizera neza yuko muri FC Barcelona nta mu full striker bafise nka Robert Lewandowski cyane mbere coco nizera kandi nkongera nkanamenya kuko nivyo barafise Ferran Torres ni umwe mu bakinyi burya muri City umengo yakinishwa nka numero 10 Ferran Torres yakinishwa ku ruhande kuri ku ruhande hanigiye usanga ariko arakina inyuma ya 9 yarazunguka ari rero Lewandowski arafise kamwe mu gakarita basumba bano bakinyi kuko icambere na mbere Robert Lewandowski ni mu full striker ni numero 9 yuzuye adateye amazi ibereye aha muri FC Barcelona ikindi naco kigeretswe kuri Robert Lewandowski ni wa mukinyi ashobora kugutsindira igitsindo umwanya n'umwanya apfa kuba ifise gusaba abakinyi bamenya neza bamenya kumumetriza ati Robert Lewandowski araha tumuhe passes zimeze uku tumuhe imipira imeze uku ubucoze bwo gutsindira ku mitwe
kumva uno munsi muri FC Barcelona usumba ubushobozi bwo gutsindira ku mitwe Robert Lewandowski ni oya ntawe uhari hawuhari niwe mukinyi atsinda imitwe arimo bakinyi ba mbere hari okerekana n'imitwe n'uburyo bwo gutsinda ni wa mukinyi biroshe cyane ko mu ipasi yari yose bikamworohera guhindukira ukabona aragutsinza igitsinda guhindukira kuri we biroroshe cyane bitandukanye n'ibi vya ba Ferran Torres bamaze kwirondeza kugira ngo bishobore gukunda ko batsinda bikuranyumva ndakumva cyane iyo ako ni kamwe mu turorero kagaragaza mu full strike ariko Lewandowski umuzanye muri za style zo kumuha ama long pass yo kwirukanga kugira ngo ashobore guhanganira imipira n'abamyugariro bamuzibira izo kayitero zoze musangana biragoye kuzo ushobora kumubona yitora cyane muri ubwo buryo rero uvuga ati Lewandowski ni mwiza aracari mwiza mbere na kayitiwe ntahiragera ni yindi nyene ahubwo uretse yuko imyaka novuga ati isa niyashoboye kumugabaniriza intege cyangwa ubukomezi kuko nimba twaramubonye Lewandowski muri za muri Bayern Dominique cyangwa tukamubona muri za Borussia Dortmund yari atsinda ibitsindo vyinshi yari umukinya atsinda ibitsindo mu buryo bwose haba mu kwirukanga haba mu mitwe haba ndetse no mu kwideplasa mu buryo bwose ariko no munsi hari zimwe muri karite zitegerezwa kugabanuka kubera ko ariko aterakura ariko ateraza aja mu busaza ivyo yakoze mu myaka 25 se byo kuri no munsi muri 27 rero Lewandowski utegereza kumenya yuko hari mu buryo bumwe ushobora kumusaba cyangwa ushobora kumukiniramo yo gufashamo gutsinda butandukanye n'ubwo wobonamo ba Erling Bright Haaland kuko Haaland no musaba mu ipasi ndenda kirukanga agaca kuri bamyugarira gasubu basi agatanganwa ku mupira akabasumba banimere bamyugarira bamucunze no munsi ariko Lewandowski no shaka kumurondera muri izo karite biko uranyumva rero nizera yuko rero mu FC Barcelona bivanye nibihe bazoba ariko barisangamo cyangwa ibivanye n'uburyo bazo bashaka gukinamwo nizera yuko Robert Lewandowski hari ibihe bimwe bimwe bazotegezwa kuba bariko baranamukenera kuranyumva rero mu nka FC Barcelona gutunga umugwi muri rusange badafise nk'umufuru striker kandi biranagoye nuko ubona muronka ari ku rwego yarafise ubushobozi nk'ubwa Robert Lewandowski kuko nubwo boza no ba Julian Alvarez hari ibintu bimwe bimwe tuzomubonamo Julian Alvarez nivyo zogufasha kuri numero 10 azogufasha cye ku ruhande azirukangagwane ku mipira kuko niyo yawa mukinyi afise ubushobozi bwo kwirukanga cyane yiruka ariko hari ibintu Robert Lewandowski no musagufasha muri Julian Alvarez atogufashamo ni wakenera gutora solution mu buryo bwo gutsindisha imitwe uzomukoresha Julian Alvarez ariko Robert Lewandowski ashobora kubigufashamo mu buryo butangaje kandi budasobanutse kuko bwarose no kuraba igisindo ceje uburyo yagitsinzemo vyari ibintu bigoye cyane kubona yuko ico gisindo coboneka kuri FC Barcelona ariko kubera ko ufise wa Robert Lewandowski azi kwitora muri situation yari yose abarimwo mu buryo bwo gutsinda uri kuranyuma ashobora kugutsinda no mu buryo bw'umutwe uburyo toshobora kwizera mu kijyo ari wose ashobora kugutsindiramo mu mugwi wa FC Barcelona rero nizera ko rero FC Barcelona ishobora kutazokenera Robert Lewandowski bivanye na style bashaka gukinamo kandi bashobora kuzokenera Robert Lewandowski bivanye kandi na style bashaka kuzokinamo rero nizera yuko sinoshoka namucira urubanza ngo Robert Lewandowski yamaze kuyitora ngo yabaye mwiza cyane imbere ya Celta Vigo reka tumurindire burya FC Barcelona bafise izindi nkino nyinshi ziri imbere bimije kuzohura nazi Atletico de Madrid bimije kuzohura nazi Chelsea de Blues muri za UEFA Champions League rero novuga ati haracariho umwanya muremure wo kumurinda Robert Lewandowski turabe yiyadapta gute bahura n'imigwi ikinuku canke yiyadapta gute bahura n'umugwi kinuku rero hacahonge hagasigara yo kumenya ati FC Barcelona bivanye n'uburyo bashaka gukinamo dushatse gukina muri style mezuko turamukina Robert Lewandowski muri je nizera yuko muri style de contre attaque Robert Lewandowski ntibazomukinira cyane guruta uko bokinera Ferran Torres ariko niba bifuza kurondera igitsindo mu buryo bwose bushoboka aho muri uwo mwanya baramukinana na Robert Lewandowski kubera yuko bazokina kurondera ibitsindo mu buryo bw'imitwe undi mukimba afisa abibafasha mu FC Barcelona ni inzu usanga ari Robert Lewandowski rero nizera yuko rero Robert Lewandowski yatanze performance nziza cyane ikomeye mu ijoro rikeye ariko kandi ntigyoba ari yo nzira nziza yo kuvuga ati Robert Lewandowski ngo numukinyi ngo yagarutse mu bihe byiwe byiza kubera yuko haca ari izindi nkino zisigaye ziri imbere bisaba yuko tumuha umwanya kugira ngo dushobore kubona uburyo ashobora kuyadapta muri Chelsea kinuku uburyo ashobora kuyadapta muri Atletico de Madrid kinuku novuga ko Robert Lewandowski ubundi n'umukinyi novuga afise vyinshi yerekanye umupira w'amaguru kandi afise vyinshi yagezeko hari uburyo bwinshi yarafise bwo gutsinda ibitsindo mu mashuti mu biki ugasanga ni wa mugabo byo kurugerageza kurondera solution hose hashoboka mugabo hari imyaka ashobora kugera ko canke se hari n'imyaka agezemwo bigaragara ko adashobora gutanga bya bindi yatanga kera mugabo
hari ahantu ashobora kubageza n'ubu agishobora kugeza. Bavuga ko abakinyi iyo bariko barasaza bakunze gutangura guhera inguvu mu maguru, niyo mpamvu za gusanga football yagerageje gufata imipira myinshi, yagerageje kwiruka cyane, yagerageje gukora cyane bikunze kubananira. Mugabo yahagaze ahantu canke siyo afise karite kanaka ashobora kubandanya zerekana. Uwo munsi Messi arashaka kudafasha mu bijanye no gusatira. Mugabo we mugeze Barca kugura kwereka ikintu yikorera. Barca imugera kugura, urabona ya firisho nziza ya Messi, urabona ku bwa burambe bwa Messi, urabona bwa bwiza bwa Lionel Messi. Cristiano Ronaldo par exemple n'umukinya akuze kenshi no ku mupira yo ku maguru ravye ariko rakino, urabona neza ko umugabo arana amaze kugera nubwo atagomba kuvyemera. Mugabo ibaro ni mugera gatonya gusa ku kuguru, uno mugabo witwa nako ku mutwe, umugabo witwa Cristiano Ronaldo arakubaga nta kibuza, n'umugabo ubona ko n'ubundi bikimeze kwa kundi nyene. Hanyuma ukagenda ukaraba n'abandi bakinyi batandukanye uza gusanga ubukure bwasi nico kintu novuga gisa nikibananiza gukina handi y'ibindi byose, urabona ko baba bameze neza cyane gose. Ngerageje kuraba kuri Robert Lewandowski rero numwe mu bagabo bari bafite karite zikomeye zivuga ngo jewe mu mupira ku kuguru nkwereka ingene ntsinda ibitsindo mu buryo butangaje, ku buryo bashobora kubona Robert Lewandowski ahagaze uko yishakiye hanyuma akagutsindira igitsindo mu buryo utari wibaza ko ushaka kugitsindamo. Yari umugabo karite za mbere zindi yari afise ko ari guhagarara neza muri defense adverse ku buryo utabona ukuntu Robert Lewandowski yinjiye mu kibuga kugira ngo agutsinde igitsindo. Ikindi kintu cyari gikomeye Robert Lewandowski yari afise n'uburyo yatsinda mu bitsindo n'umutwe. Ibi bintu rero bigera kuri bitatu ni bimwe mu bintu byafashe Robert Lewandowski, uretse ko yari afise n'indi karite yo gufasha gukina bagenzi we. Hari ibintu adashobora kugera ko nivyo nivuga byo gusubira inyuma, kuguma yiruka, akuguma azunguruka mu kibuga kumwe yabikora, kwirukanza imipira cyane. Ibi biramugora kubera ko imyaka ni myinshi. Mugabo ndakubwije ukuri, Robert Lewandowski nuzomukreera uburyo butanu bwo gutsinda buri mu bitsindo bibiri. Robert Lewandowski azogufasha gukina muri bagenzi kubera ko si wa mugabo w'ikinebwe guma kuri nimero 9 biramubangamira, araje inyuma agasubira inyuma akaja gufasha kuzibira bagenzi we. Rero je kubwanje novuga ko nimba Barcelona bafise umukinyi mwiza ashobora kuzobafasha umugabo witwa Robert Lewandowski hari kuri nimero 9 muri no season. Mugabo nitwo kwibagirana na Ferran Torres kubera ko Robert ariko arakura, harahana adashobora kugeza, harahana ashobora kuruha akabura ibintu akina cyangwa se bikamucanga mu mutwe kubera ko ubwenge buri kubura mera nk'ubukura gatonya. Rero Lewandowski arakina muri equipe, mugabo arakenewe n'undi mukinyi wo kumufasha nka Ferran Torres. Harakino uvuga ngo undi mukino uvashaka ko karamufasha kugeza muri kano kanya, novuga ngo muri equipe yitwa FC Barcelona nuko novuga ibiriko biravugwa muri equipe yitwa FC Barcelona yakiyatsinda equipe yitwa Celta Vigo ibitsindo shika kuri 4-2. Nizere ko atatu tutashe ko turababwira, ariko kandi urwo rukino rwo kuraba ni equipe ku mugoroba canke ku nkino novuga ngo uwe ku munsi w'ejo ngigice saa 10:15 equipe yitwa Real Madrid nayo yakirakina nino equipe yitwa Rayo Vallecano. Hano vuga ngo urukino rwagekora runarangira ari bitsindo vuga ngo ubusa ku bundi, akaba ata equipe nimwe gikuba ikiratsinda. Natwabonye abakinyi vuga ngo batandukanye bi equipe yitwa Real Madrid bagikora atera amashuti ariko atacho yagikwe karavamwo. Ndavuga witwa Vinicius Junior, witwa Ardagire, witwa Fede Valverde, ariko match zavuga ngo iza kuba inarangira novuga ngo ari bisa ari ubusa ku bundi. Bavatagwe bati mbega equipe yitwa Real Madrid nino equipe yitwa Rayo Mallorca novuga ngo rukino za kuba rumeze gute, bigaragara ko banashaka kugeza muri kano kanya. Batwe babwiye ko equipe yitwa Real Madrid mu nkino shaka kuri 3 zose novuga ngo itarizi kugira iki, itarizi kuba izi kuba ishobora kuba ikiratsinda ino equipe. Ndavuga ku mugoroba cyangwa ino equipe yitwa Rayo Vallecano. Rero novuga ngo urukirwe ko banarangira rwa rukino novuga ngo korabera hari ku kibuga novuga ngo banashaka kino equipe yitwa Rayo Vallecano. Urukino novuga ngo kibuga gisanzwe kizwi ka Estadio do Vallecas. Urukino rwa ko ruhagarikirwa n'umuhagakizi azwi kw'izina rya Martinez Manuela witwa Figor Vasquez. Hano vakara kina canke karagira iki karashobora kuba yariko arashobora kuba ariko arahagarikira ari mu River. Match yarangiye equipe yitwa Rayo Vallecano ifite ibice 55, Real Madrid iza kuba ifita ibice 55. Urukino rwage kuba ku ruhande rwa equipe yitwa Real Madrid witwa Zabir Rossi yakatanguje umukenyero wa 4-2-3-1 mwigori yimwo Thibaut Courtois, mu mutima defense arimo Dean Olgersen, Raúl Asensio, kabiri ya Fede Valverde,
nimero gatatu yitwa Alvaro Carrias, hagati mu kibuga yitwa Edouard Camavinga, Jude Bellingham, Arda Güler, Brahim Diaz ku ruhande, Vinicius Junior, nama batakisha uwitwa novuga ngo Kylian Mbappé Rote. Moyenne d'âge kwanda bakipe Real Madrid yari imyaka 24 n'amezi n'ukwezi kumwe. Ku ruhande rwa ekipe yitwa novuga ngo no mu meza azukizajya Inigo Perez, asangwa miyereza Rayo Vallecano yari moyenne d'âge bice 28 n'amezi she kuri 8. Match yarangira iza kurangira ekipe yitwa Real Madrid nine ekipe yitwa FC Barcelona nako ekipe yitwa Rayo Vallecano banganije ubusa ku bundi. Houston twarayivuze mu minsi yeze, turavuga ko ekipe yitwa Rayo Vallecano imaze gutsinda novuga nk'intosha kuri 7 banganya mu 7 ariko baza kuba ekipe yitwa Real Madrid yamaze gutsinda 30 nako 33 ariko bigaragara ko mu nkino wanashaka urukino rwanaheruka ekipe yitwa Real Madrid yatsinze wanashaka bigoranye ekipe yitwa Rayo Vallecano ariko rwa rukino rwabereye kuri Santiago Bernabeu novuga witwa Kylian Mbappé Rote yari yatsinze novuga ngo igitsindo n'uwitwa Vinicius Junior aza gutsinda igitsindo mu witwa Pedro Diaz yari yatsinze yari yagomboye ku munsi w'ejo. Match yarangira agiza kurangira ubusa ku bundi bwana Houston hagati ekipe yitwa Rayo Vallecano n'ino ekipe yitwa Real Madrid. Rwa rukino rudasanzwe cyane kanatsinda twe twanaruvuze ko ku munsi twaherukira ngaha munsi wa gatanu. Aburya ino Rayo Vallecano ni imwe mu migwi ikunze kuba inananiza cyane no migwi ikomakomeye yo muri La Liga. Nimba dushobora kumva ko Atletico de Madrid ishobora kuzikazivanga megatwara ico gikombe, ubundi nawe Rayo Vallecano numwe mu migwi ikunze kuba inabananiza ikabasubiza inyuma mu buryo bw'amanota kuko kanatsinda uno mugwi wanganyije n'umugwi wa FC Barcelona hari iwabo nyene. Real Madrid iragiyeyo barananganyije ubusa ku bundi ariko kanatsinda ugarutse no kunaraba muri sezo ziga kuri 2 Real Madrid isanga Rayo Vallecano hari iwabo imuhira. Ni inkino zikunze kurangira usanga